ukibagira iby'impemu, niko kenshi usanga uri mu buzima bunesha. Umviriza ndakubwire igituma wamunesha, igituma mu mutima wawe ari ugukimanza, igituma mu mutima wawe ari uguhinyura, igituma mu mutima wawe ari urwango rw'ubusa, igituma mu mutima wawe ari ibyifuzo by'umubiri, igituma mu mutima wawe hari ishari, igituma mu mutima wawe hari urwango rw'ubusa n'inzigo. Suzuma neza, burya iby'umubiri nibyo byiganje, kuko nta mwanya ufise wo kurondera iby'imwemu kugira ngo ushobore kurwana intambara, kuko intambara turwana siyo mu buryo bw'umubiri, niyo mu buryo bw'imwemu. Reka dusome amajambo y'Imana hanyuma tujye dusenga Imana, kuko mu majambo nahawe numvise mu mutima maze kumva ko ari byiza guhagarara imbere y'ishengero kuri uyu munsi. Hari amajambo yaje mu mutima kandi numvise na korali y'abamama bamaze gutera iyi korasi, niyo majambo mvise. None rero reka dusome amajambo y'Imana muri kiriya gitabo cy'Abigalatiya, cete Pawulo yandikiye Abigalatiya igice cya 5, turasoma ujya murongo w'16 n'umurongo w'17. Turasoma mu izina rya Yesu. Ndavuga nti mugendeshwe na mpemu, niho mutazoshitsa iby'akameremere kanyu kifuza, kuko akameremere kifuza ibyo mpemu yanka, kandi mpemu yifuza iby'akameremere kanka, kuko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba. Imana idufashe. Tugiye gusangira amajambo y'Imana. Ijambo ry'umutwe, ijambo ry'urufatiro tuza kuvugana ko ni ijambo rivuga ngo kurwana intambara nziza, kurwana intambara nziza. Kandi ndakwifurije kurwana intambara nziza. Mbega ni bande bari mu ntambara? Bagire gutya turaba. Mwese muri mu ntambara. Niko biri kabisa. Yesu abahezagira. Umuntu wese afise intambara, ab'umusore, ab'umugabo, ab'inkumi, ab'umugore. Umuntu wese mu rugenzi arimwo amaze guca ubwenge akaba umukristo ari mu ntambara. Yesu nashimwe. Twasomye aya majambo y'Imana yanditse muri igicete Pawulo yandika Abigalatiya, aravuga ngo cyane cyane mpagara kurya mu murongo w'17 uvuga ngo kuko iby'akameremere kifuza ngo nibyo mpemu yanka, ngo mpemu nawe akifuza ngo iby'akameremere kanka, ngo kuko ibyo bihiganwa ngo nimukore ibyo mugomba. Mu bisanzwe intambara ihera aho nyene, kuko hari ibintu bibiri biba muri twebwe. Hamwe hashobora kuba iby'imwemu cyangwa hakaba iby'akameremere, kandi ibyo bintu biba mu muntu kandi biraniganira mu muntu ngo kugira ngo umuntu ntakore icyo agomba. Burya nagira ndakubwire ko udakora icyo ugomba. Kera niho twara twumva umuntu yahimbye avuga ngo jewe ndi bugabo bwigaba. Ariko iryo jambo si ukuri. Aho kubaye bugabo bwigaba uganzwa na kamere. Yesu nashimwe. Twasomye rero ijambo ku murongo w'17 rivuga ngo kuko ibyo birahiganwa, ni ukuvuga ngo biniganira mu muntu. Kimwe ushobora gukoreshwa na kameremere cyangwa ugakoreshwa n'imwemu. Ibyo rero ni ibintu biba mu muntu, kandi aho ni intambara iba. Ikibabaje ni uko umuntu ashobora kuba umukristo mugabo ntamenye ko ari mu ntambara, kandi ibyo birashoboka. Umuntu akiyumvira ati none jewe patandi jewe mbona nta ngorane, nta ntambara nyinshi, ibyo kurya ndabifise, ibyo kwambara ndabifise, nta ntambara mfise mu rugo, ni byose bimeze neza. Ariko nagira ndakubwire burya intambara wayifise no kutabimenya. Yesu nashimwe. Intambara tuzamamwo. Uwanditse kiriya gitabo Yobu niwe yanditse ijambo, aravuga ngo igice c'indwi ku murongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo tukiri mw'isi twama mu ntambara. Mbega intambara zaduka umuntu hageze ko yambara, ugasanga umuntu niba afise impuzu, imyambaro y'impuzu irenga 7,
akagenda akitegeza ati basi no musi nambara yicanye. Umugabo y'inyuma ngera atanguye kuva kuri page akarabye agasura karaba mbese nambara iyi ngo mbese no kwambara ihega yemwe ngo iyi nayo ngumengo ngo ntimbera neza izo ni ntambara. Uwambaye ufise imyambaro irenga 5 y'ibirato akavuga ati basi no musi nambara iyi wikicirabura ngo mugambo kijanye n'imbuzo nambara. Ayi ntambara zatanguye. Burya mu muntu hari intambara dusangiye abantu basangiye bose. Ugasanga umuntu yambaye impuzu ngo iyi nayo uyibona gute? Udakoma ngo yango kurema ngo ngaho wakomesheje ngo wapi ngo wakomesheje ngo intambara ziratanguye. Ugeze mu bantu ngo bashano ni ubabona gute? Izo ni intambara ziba mu muntu kandi nta muntu n'umwe yashobora kubimenya ibiri muri wewe. Yesu nadufasha. Kuko ibyo bihiganwa ngo nimukore ibyo mugomba. Hari ibyo kamere kagomba, hari n'ibyo mwema agomba. Ni ukuvuga rero ngo ibyo birahiganwa kugira ngo umuntu ntashobore gukora ibyo agomba. Burya wowe nukora ibyo ugomba, kimwe ushobora gukoreshwa na mwemu cyangwa ugakoreshwa na kamere k'umubiri. Nico gituma mu ntambara turwana intambara kugira ngo dushobore kumvira Imana. Iyo umuntu arongowe na mwemu aba yumviye Imana. Nico gituma iyo ntambara ni intambara igoye kurwana, ni intambara ikomeye, kuko ibyo ni ibintu biba mu muntu uhere mu gitondo k'ibyuka na saa sita no mw'ijoro ngira utora agahengwe ujyana naho nyine ari urarotana. Umuntu akiri mw'isi yama ari mu ntambara. Iyo niyo ntambara abantu b'Imana turwana. Iyo niyo ntambara umuntu wese arwana. Yesu nashimwe. Reka dusome amajambo y'Imana hariya mu cete ca mbere Paulo yandikiye abikorino igice c'9 ku murongo wa 27. Haravuga ngo kandi ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Imana nidufashe. Aya n'amajambo umukozi w'Imana Paulo yavuze. Kandi uyu Paulo Imana yamukoresheje ibikorwa bikomeye. Paulo yavuze ubutumwa ahantu henshi cyane kandi yabwiye abantu benshi ubutumwa bwiza. Ariko naho kandi hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yamukoresheje ibitangaza bikomeye. Yasengera abagwayi bagakira, mbere hageze naho ariko hararengana abantu bagaca mu gitutu ciwe bagakira indwara. Yesu nashimwe. Ahandi naho ijambo ry'Imana ritubwira ko hari aho bashobora gutwara ibyambaro impuzu Paulo yambaye bakayiha umurwayi ayikoze ko gusa agakira. Bego uwo muntu mbaye umuntu asanzwe. Ariko ngaha yavuze ngo ndwanya umubiri wanje. Yarakigwana intambara. Burya ari intambara umuntu agwana na Satani. Hakaba intambara umuntu agwana n'isi. Hakaba intambara umuntu agwana n'uyu mubiri. Kandi rero intambara agwana n'umubiri ni intambara itoroshe. Uyu mubiri turawugaburira, uyu mubiri turawusiga, uyu mubiri turawitwararika, tukawurondera n'impuzu umuntu akawambika akawugirira neza. Ariko uyu mubiri nyene witwararitse ni ugaruka ugahinduka umwasi wawe. Yesu nadufashe. Paulo rero naho yarageze kuri urwo rugezo ariko ashishikara kuvuga ngo ndwanya uyu mubiri wanje. Burya ndagira ndakubwira intambara zikomeye muri iyi minsi abantu bariko baneshwa n'umubiri kandi ni intambara itoroshe. Imana nidufashe. Atavugira ijambo ngo ndwanya uyu mubiri wanje nkawuhindura umuja. Yarageze kure. Yesu nashimwe. Ariko ndakwifurije kurwana intambara nziza. Yesu nabahezagire. Mu ntambara wowe uri kuragwana urwane intambara nziza. Yesu nashimwe. Aya n'amajambo yo kumenya ko niba uri mu ntambara nta gitangaza kirimo, kuko n'abatwitangiye imbere muri uru rugendo bagiye barwana n'intambara, bagiye bahura n'ibitari bimwe. Uri umusore uzohura n'intambara mu busore, uri umukenyezi
uzohura n'intambara uri mu rugo. Ni ukuvuga ngo urugendo rwose umuntu arimwo hari intambara ahura nazo, ariko muri izo ntambara burya ndababwira, hari igihe umuntu ujya mubabwira ngo mweneda ngo muransengera, uje ndafise intambara ngo mumusengere cyane. Nagira ndakubwire ngo naho ubugomba bakagufatira iminsi 40 bagusengera, intambara ni wowe nyine ubwawe utegerezwa kuyigwana kugira ngo uyineshe. Yesu nashimye. Umuntu arashobora kugira umutwaro akagira ikibazo kanaka bakamusengera, bene data akamufasha amasengesho kandi Imana ikishura. Ariko intambara ni ku giti cy'iwawe nyene, kuko hari intambara ziba mu mutima, hakabaho n'intambara ziza ziva hanze. Abakuguze nabi, abagututse, abakuravye nabi, abakubesheye, izo ni intambara zishobora kuva hanze mu bantu aho ubaye. Hakabaho n'intambara z'indani mu mutima, umuntu akagira intambara muri we, ziniganira muri we. Yesu nashimye kandi Imana idufashe. Ariko ndakwifurije mu ntambara zose uri urwana intambara nziza. Yesu nashimye. Kuko amasezerano dufise n'amasezerano yo kunesha. Yesu nashimye. Kuko Yesu twizeye yasize atwemere, kuko yanesheje natwe tunesha kubwiwe. Nico gituma nta masezerano yo kuneshwa dufise, ariko dufise amasezerano yo kunesha intambara. Nagira ndakubwire ngo iyo ntambara uri kuragwana Yesu yarayigwanye kandi yarayinesheje, kandi nawe ni wamwisunga iyo ntambara urimo urayinesha mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abahezagire cyane. Nagira ndakubwire ngo kuba uri mu ntambara nta gitangaza kirimwo, ariko ndakwifurije kurwana intambara nziza, kuko hari ibintu binigana muri wewe. Hariho iby'imwemu, hakabaho n'iby'umubiri. Ibyo byose birahiganwa kugira ngo hagire ikinesha ikindi. Burya birashoboka kenshi ugasanga umuntu muri ko muraganira akakubwira ngo shaka njyewe n'ukuri ubunye ngo wapi, ngo njyewe ngo n'ugusenga nawe urasenga ngo narabihebye, ngo maze iminsi kweri ngo ndota nabi, ngo maze iminsi ngo mfise ibyifuzo by'umubiri, ngo maze iminsi meze uku. Ariko ugaca usanga kuko yitwararitse iby'umubiri, nico gituma kenshi uzosanga mu ntambara urwana unesha. Uko witwararika iby'umubiri ukibagira iby'imwemu, niko kenshi usanga uri mu buzima bunesha. Amen. Imana idufashe. Umviriza ndakubwire igituma wamunesha, igituma mu mutima wawe ari ugukimanza, igituma mu mutima wawe ari uguhinyura, igituma mu mutima wawe ari urwango rw'ubusa, igituma mu mutima wawe ari ibyifuzo by'umubiri, igituma mu mutima wawe hari shari, igituma mu mutima wawe hari urwango rw'ubusa n'inzigo. Suzuma neza, burya iby'umubiri nibyo byiganje, kuko nta mwanya ufise wo kurondera iby'imwemu kugira ngo ushobore kurwana intambara. Kuko intambara turwana niyo mu buryo bw'umubiri. Iyo bari iyo mu buryo, siyo mu buryo bw'umubiri, niyo mu buryo bw'imwemu. Iyo bari iyo mu buryo bw'umubiri, tworondeye ibyo kurya, bya byo kurya bavuga ngo bya ntanganguvu, hanyuma tukarwana iyo ntambara. Kuko abagwana n'umubiri, abagwana mu buryo bw'umubiri barondera ingomezi zo mu buryo bw'umubiri. Twebwe nuko turwana intambara mu buryo bw'imwemu, bidusaba kwakira ibyo kurya by'imwemu kugira ngo dushobore kurwana iyo ntambara. Kuko iyo ntambara irakomeye, iyo ntambara iragoye, ariko twisunze Imana tukizigira Yesu, iyo ntambara turayigwana kandi tukayinesha. Igituma kenshi rero ushobora kuba mu buzima bwo kuneshwa, nuko kenshi usanga umwitwarariko wawe ufise umwitwarariko w'ibya buno bugingo gusa. Nta mwanya ufise wo gusenga, nta mwanya ufise wo gusoma ijambo ry'Imana. Nico gituma ubayeho mu buzima bwo kuneshwa. Yesu nadufasha. Ariko ndakwifurije muri kino gitondo kurwana intambara nziza. Yesu nashimye.
ndakwifurije kurwana intambara nziza. Iyo ntambara uri kuragwana nawe umengira gusugereje, hariyo abantu bayigwanye kandi baranesha. Yesu nashimye. Kuko hari igihe umuntu yishigikira akavuga ngo urumva ukubera imyaka y'umuto turimo ngo ni uku nyene. Oya, si uko. Hariyo abantu baciye muri ibyo bihurimo mugabo babirenganye, bagwanye intambara nziza hanyuma baranesha. Yesu nashimwe. Dusome aya majambo y'Imana ngaha mu cete cya 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 ku murongo w'indwi. Cete cya 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 ku murongo w'indwi. Ndakwifurije kurwana intambara nziza. Intambara ntizizobura, kuko niba ata ntambara zihari ntabwo wowe uri mu rugendo kabisa. None intambara zitabayeho wokwirata iki? Wovuga ko warwanya intambara iyi, ugasanga umuntu ari mu ishengero ry'Imana mugabo ugasanga aracyarwana intambara akayimarana imyaka n'imyaka. Ariko ndakwifurije gutera intambwe ukije imbere kugira ngo utere intambwe ugire nawe icyo unesheje. Yesu nabahezagiye. Reka dusome ngaha mu cete cya 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 ku murongo w'indwi. Kuri 4 ku murongo w'indwi haravuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, Imana nishimye. Aya n'amajambo Paulo yanditse igicete yandikiye Timoteyo amushingira intara, amubwira ingene yagwanye intambara. Burya umuntu azoshika mu ijuru n'umuntu yagwanye intambara akanesha. Ndakwifurije kunesha. Yesu naguhezagiye. Ndabifurije kurwana intambara nziza kandi mugwane munesha. Paulo aracaramubwira ngo nagwanye intambara nziza ku murongo w'indwi. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Yesu abahezagiye. Ndakwifurije kurwana intambara nziza. Iyo ntambara uri kuragwana, iyo ntambara y'umubiri uri kuragwana, ndakwifurije kurwana intambara nziza. Yesu abahezagiye. Umuntu arashobora kurwana intambara y'umubiri kuko uyu mubiri ntuhaga, uyu mubiri utugoza byinshi. Ariko ndakwifurije kurwana intambara nziza, urwana intambara nziza yo kunesha. Yesu abahezagiye cyane. Imana ibamumugishe. Umuntu arashobora kurwana intambara mu rugo, akagira intambara mu rugo, urumubwiye ibi kandi rero muri iyi minsi abantu baravuga. Ubona naho hari ibibazo mu bantu, abantu ntibigeze bagabanya kuvuga kabisa. Abantu baravuga. Ejo mvuga nk'umuntu arakubwiye ijambo, nta kurasiyona, nta muza kugurira, ugaga ngo abo bana ngo wishime byabo ngo uzobashi. Ubega wowe nuko n'ibintu aho bigeze. None ko ibihe aho bigeze Imana twizeye yarahindutse. Yesu nasifasha. Umuntu akagwana intambara y'amajambo, ibyo abantu bakubwira ugasanga ugenda ugwana intambara ukagira amagorwa. Ariko ndakwifurije kurwana intambara nziza. Ibyo waba uri kuracamwo, intambara waba uri kuragwana, ndakwifurije kurwana intambara nziza, urwana intambara yo kunesha. Kuko amasezerano dufise amasezerano yo kunesha intambara. Yesu nabahezeke. Kunesha intambara, sinzi intambara ukuragwana iyo ariyo, ariko urabizi. Ariko ndakwifurije kunesha. Umuntu ashaka kurwana intambara y'amajambo. Abantu burya ndababwira nimba ari ikintu cya mbere cyica ni ijambo. Mbe murazi ko ngaho hagarara umuntu akavuga ijambo mwese mugasohoka, ntagire n'umusigara kubera ijambo ryonyine yavuze. Yesu nabifasha. Ariko mu ntambara zose kuragwana, birashobora kuba n'intambara z'amajambo, urashobora gusanga urwana intambara zihariye n'ahariye ibyo bavuga n'ibiki. Ariko ndakwifurije kurwana intambara nziza. Hari intambara z'uruvugo, umuntu akaba mu ruvugo kandi abantu
kure. Icyo nkundira Imana ni uko Imana idakorera ku majambo y'abantu. Yesu nashimye. Nta gihe na kimwe Imana izoshigikira umuntu akuvuma cyangwa kuvuga nabi. Nta na rimwe. Yesu nashimye. Wowe ni uwaha Imana gusa. Ibyo abantu bireke, wowe urabe Yesu. Yesu nashimye. Intambara ntizizobura, amajambo ntazobura, ibyo bazokubwira ibinabira ntibizobura, ariko urwane intambara nziza, urwane intambara yo kunesha, uhagarare mu kwizera. Kandi niba uhagarara mu kwizera, Pawulo yavuze ngo nazigamye ukwizera. Ikintu gishobora kugufasha mu ntambara ukurwana ni ukuzigama ukwizera. Yesu nabahezagire. Mbega ukwizera ni iki? Ukwizera ni ijambo. Ukwizera ni ijambo ry'Imana. Kenshi haravuganira n'umuntu akakubwira ngo jewe ngo nta kwizera ngifise, ukwizera kwaraheze. Kugenda babwira ikintu ca mbere kitumara ukwizera ni ibi bintu tubayemo, ni ibi bintu twumva, nibyo tubonesha amaso. Ivyo biratumara inkomezi ukwizera kugahera. Iyumvire nko kuva ku munsi wa mbere ushika uno munsi, indwi igahera, indwi zibiri zigahera, utigera usoma Bibiliya, none uko kwizera uzogukura. Erega ibintu duha umwanya munini nibyo biba mu mutima. Niba uha umwanya ijambo, iryo jambo rizorema ukwizera muri wewe. Yesu nashimye. Niba wafata umwanya wo gusoma ijambo, kandi ubu ibintu bisabanza abantu muri iyi minsi ni byinshi rwose kabisa, ni byinshi ku buryo usanga umuntu ugasanga nta mwanya afise wo gusoma ijambo ry'Imana. Ukwizera kwacu muri byavuze ngo ukwizera kwacu kurahamye pe, gushinzwe ku ijambo ry'Imana yacu. Ukwizera kwacu ni iri jambo, kuko iyo usoma ijambo ry'Imana ukabona ibitangaza Yesu yagiye akora, ukabona ibitangaza Imana yagira ikorera abantu, ni hahandi muri wewe haba ukwizera kuvuga ngo ni Imana yakoze ibi, naje we yobikorera. Noneho ugatangura guhinduka mu byo wiyumviye, ukizera ko n'uwo musozi uhagaze imbere yawe Imana izohindura ikiyawe. Ariko ishishikaye kumva ibyo abantu bavuga, ukaraba Bibiliya na biriya, ibintu bisamaza abantu byarabaye byinshi, ayo matelefone, ayo mateleviziyo, ibintu byinshi cyane birasaba. Si ukuvuga ngo kubiraba ni icyaha, muranyumva neza, ntabwo ari icyaha kirimo, ariko nabyo nyine uraba ibyo uraba ibyo ari byo. Kandi ikigira kabiri, ntiwibagire guha umwanya ijambo ry'Imana. Ukwizera kuva mu ijambo. Iyo atagusoma ijambo ry'Imana, isi irakunyoha, ugasigara wiyumvira nk'uko abandi bose biyumvira. Ariko iyo ufise ijambo, wizera ijambo, kuko ijambo Imana yavuze ntaho bihuriye n'ubwenge bw'abana b'abantu, ntaho bisa. Wowe ukwiyumvira idini Yesu yabwiye Petero, akabwira baje kugosaba ikori ry'urusengero, akajya abwira Petero ngo Petero, ngo genda ngo mu kiyaga ugende urobe, ngo ifi uri butangure kuroba urayikuramwo shekeri, ngo hanyuma uyitange kwishikano, utange ikori. None ifi zirarya amahera, aho mwigeze mubibona? Imana ibwira Abisirayeli bageze ku kiyaga gitukura ngo shishikara mu bandana. Mwe mwarabibona ibyo bintu? Imana nikora nk'uko abantu biyumvira. Imana niyo umuntu agomvye kubishyira mu bwenge biragusiga ntibihamba. Bisaba kwizera, ukizera ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo kurwana intambara nziza. Tugira gusenga Imana. Mbega muri iyi minsi izo ntambara uri kurarwana, uri kuranesha canke uri kuranesha? Twuname imbere y'Imana, gusenga Imana. Ninde yumva avuga ati n'ukuri ndumva ngomba kw'Imana yompa inkomezi kugira ngo ushobore kurwana iyi ntambara ndayinesha? Nindanesha nzokwambikwa impuzu n'umwami, azovuga izina ryanje imbere y'ijuru. Nituve hasi turwane mw'izina rya Yesu, tuzonesha abasi bose tujanye n'umwami. Uko niko kunesha, uko niko kunesha, kwanesheje isi yose n'ukwizera kwacu.
isoni guhaguruka kabisa. Izo ntambara uriko uragwana hariyo abazigwanye, reka guterwa isoni n'izo ntambara uriko uragwana, ariko turaguhaye kaze kuri Yesu, usabe inkomezi kugira ngo ushobore kugwana intambara nziza. Abandi mwagwanye intambara muraneshwa, ngwino usabe Imana imbabazi. Birashoboka cyane ukagwana intambara mugabo ukaneshwa. Kaze kuri Yesu, naho byakugoye, naho waneshejwe, haracyariho ibyizigiro ko Imana yokongera kugusubiza mu inkomezi ukagwana intambara ukanesha. Ngwino kuri Yesu, kaze wewe wagwanye intambara ukaneshwa, ngwino wanze wiyuzuze n'Imana. Niyo wamara kwiyuzuza n'Imana, Imana iraguha inkomezi kugira ngo ushobore kugwana intambara kandi ugwana unesha, kuko inkomezi ziva kuhoraho. Tugira dusenga Imana n'aya majambo y'Imana, abayumvise mwese Imana ibahezagire. Twagira tuje gusaba pasiteri hano, pasiteri wacu abasengera Imana, abasabira imbabazi ku muntu wese byagoye akagwana intambara akanesha. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kuri iri jambo turungikiye muri runo rugendo turimo. Wari wabonye yuko hariho abantu benshi bibagiye ko bari mu rugendo. Wari wabonye ko hariho benshi bibagiye ko bari mu ntambara. Abandi nabo Mana baragwanye baraneshwa, umubiri babatsinda, isi irabatsinda, abadayimoni barabatsinda. Ariko turagushimiye Mwami ko wicaye ku ntebe y'imbabazi. Turagushimiye Mwami, turagushimiye. None rero Yesu, turabasabiye imbabazi. Umuntu wese afukamye nuko ari ikimenyetso cyo guca bugufi cerekana ko batsinzwe, cyo batsindanishiriza. Mwami Yesu Kristo, basomoza amaraso yawe, hanyuma turabasabiye inkomezi Imana. Urabaha inkomezi kuko inkomezi zitangwa nawe. Umuntu wese aho yananiriwe Mana urahabona, umuntu wese hakunda gutereka urahabona. Hariho abananiwe Mana kubera batasomye ijambo ry'Imana, hariho abandi bananiwe kubera batasenze, hariho abandi bananiwe kubera batizeye, hariho abandi bananiwe Mana mu buryo butandukanye. Yesu, turabasengeye Mana, ubambike ibigwanishwa by'uburyo bwose Mana, kugira ngo bahagarare badatsinzwe mu minsi mibi. Yesu Munyanazareti, nk'uko ijambo ryawe rivuga, Yesu, ngo turwanye wa mwasi n'abazoduhunga. Baha ibigwanishwa by'uburyo bwose Mana, kugira ngo Mana ntibatsindwe Mana na wa mubi. Urakoze Mana, turagushimiye kubahariye kandi kubahaye inkomezi mu izina ryawe ryera Yesu Kristo.